Mbega waruzi ko hari abantu benshi bagenda barapfa buhoro buhoro kubera ingwara y'amafyigo? Mbega waruzi yuko hari abantu bamara amasaha arenga 4 mu mashini iriko irabafasha gukora akazi amafyigo yategerezwa gukora? Nitwa Alex nimubona, kaze kuri Tubiyage Media. Uno munsi rero tugiye kubabwira ingwara y'amafyigo. Mbega ingwara y'amafyigo ifata gute? Nakahe kamaro k'amafyigo? Mbega twoyirinda gute? Reka ivyo mbonye kuri Tanganyika Hospital nibitangaza birenze. Sa ngira ntugende ntavyumvise. Mbega bagufitiye scanner zibiri zikora amasaha 28 kuri 28 IRM imagerie par resonance magnétique n'ibindi vyuma bigezweho. Sivyo gusa, laboratoire igezweho mu gupima kansere n'izindi ndwara z'ubwoko bwose ntodondagura. Abaganga baba specialiste barenga 40 bakora ijoro n'umurango. Ivyuma bigezweho bikurikirana abagwayi b'indembe muri reanimation. Ivyuma bigezweho mu kubaga no gukora abantu batabuguruye, ivyo bita chirurgie mini invasive. Ibikoresho bigezweho n'abaganga bashoboye kubaga igiti c'umugongo, kubaga imitsi, ivyo bita chirurgie vasculaire, n'ivya besi n'ibindi vyinshi ntodondagura. Ivyuma biyungurura amaraso ku bantu bafise ibibazo vy'amafyigo bijya bita dialyse. Aha rero ho harakabija. Umuntu akoresha iby'abantu zenye mituwere ya leta ijya fonction publique imurihira ibice 80%, hanyuma ibitaro wari kuriha ibice 20% bikaca biguherera ukaca wigira ubudoge kubera ni muri promotion. Ahosha mukama wanje emwe nico gituma wiruka wari ufise bishasha. Sindaheza kuko ubuze bya Tanganyika Hospital n'umunsi wohera. Reka gusa ndamcire aya kumayange naryohewe numvise yuko bakwandikiye kuja kwivuza hanze ngo wocumanze ugasimba muri Tanganyika Hospital kuko bakorana n'ibitaro bigezweho byo hanze. Bo bashobora kuca bakuzanira umuganga akagukorera hi Burundi ya stress ya madovide ngo na madolare ni nkuru. Mukama wanje ivy'amaso kuvura amenyo umutima ni n'ibindi yego. Bamwe bafise ibibazo byo kwibaruka iby'ubugumba utibagiye rero abataye ubusugi wangu ngo babutaka. Je navyo birimwo yewe gaye Tanganyika Hospital yaje nk'inyishu mu gisata ca gynecology. Ahubwo reka ninyarukire ngende kwa Gaspard ndamubwire umuhungu wiwe azomuzindukaneyo. Oya reka ahubwo ndira aho biherereye naje. Tanganyika Hospital ni bitaro biri mu gisagara ca Bujumbura, komine Mugere, quartier Kinanira ya 5. Uvuye muri ville ufatira ica ku Musaga, ni hepfo y'ikibuga c'ikambi ya Muha. Ufise icubaza akura canke wandike kuri WhatsApp kuri 61 440 ubusa 30. Tanganyika Hospital, bienvenue à Tanganyika Hospital. Kaze rero muri kino kiganiro aho twashitse kuri Tanganyika Hospital, tumaze turagenda turaganira n'abaganga na cyane cyane bakora muri ico gisata cyo kuvura amafyigo. Karibu rero mu kiganiro cacu. Nimba wumva ko iyi video ari yakamaro, turagusaba kugira like, kuyipartage kugira ngo n'abandi bashikirirwe n'ubu butumwa. Kaze rero mu kiganiro ubwite. Tubiyage Media, urateramisha n'ukuri, ushikiriza ukuri, habu itubahiro, habu iteka. Tubiyage Media. Ni muganga Bigirimana Bede yanonosoye ingwara zijanye n'amafyigo, akorera kuri Tanganyika Hospital. Usanga abantu benshi bafise ikibazo c'amafyigo n'abantu bigeze kuba bafise diabete canke bafise diabete, n'abantu bigeze kuba bafise hypertension canke bayifise. Kuvuga izo ngwara zibiri nizo ziza imbere cane haba mu Burundi haba no kw'isi yose. Amatohoza amaze gukorwa nizo ziza imbere rwose ku bantu bafise ikibazo c'amafyigo. Mbega hariho abantu usanga bafise diabete mugabo ugasanga umukoyo ugumuza atashobora kukontrola, atashobora
kwisuga ati ndakeneye kuja ku mwanda. Vyo ntibishobora kuba biri muri iyo insuffisance rénale ya ngwara y'amafyigo. Kugira umuntu azogira ingwara y'amafyigo afise ikibazo ca diabete canke ingwara y'igisukari, hariho intambuko ico twita ama etape. Etape ya mbere amafyigo arakora cane kubera umuntu afise iyo ngwara y'igisukari aranyotegwa. Uko anyotegwa rero niko anywa amazi menshi. Aho bariko baravuga ko aguma agenda ni mu gihe isukari yabaye nyinshi cane mu mubiri, imaze kuba nyinshi azotegeza kunywa amazi menshi kugira igabanye ko acagira inyota nyinshi cane. Muga ayo mazi mu gihe amafyigo agishoboye gukora aragerageza kuyasohora. Uwo mwanya rero aragerageza kuyasohora, hariho ibintu biriko bironekera ko bariko arakora cane, ariyo phase twokwita hyperfiltration, donc kwa kuyungurura guca gukora cane, amafyigo aca akora cane yihuse, arico gituma mu nyuma ca gisenge kizoza kirononekara gushikaho umuntu rero amererwa nabi. Hama naya sukari nyene ko iba nyinshi mu mubiri ziragenda yihoma mu dutsi duto dutwara amaraso indani mu ifyigo, hama araronke mu nyuma mu mpera bigatuma umurwayi acamererwa nabi. Muri iyi ngwara nyene murumva ko ari ingwara iteranye ikibazo, kandi ni ingwara amatwi dusumira twumva bamwe bavuga yuko yoba ivurwa ku buhinga bukomeye cyane. Hariho abantu muri ino minsi hagize iminsi bavumbura inzoga zitemewe n'amategeko, bakavuga ngo izo nzoga naho bazinywa basanga zakozwe nabi, barya abantu baba bihereza zirya nzoga zirimo ubumara canke zitaba zapimwe neza, zitaba zakozwe ku rugero rwiza, zishobora kutwononera amafyigo, ugasanga turi muri z'amashini ziyungurura amaraso. Ivyo vyomwe mu bivuga ko iki? Ivyo nasho ndabivuga ko urakoze kwico kibazo, ni kibazo ciza cane kiza gutuma ahubwo hariho n'ibindi canongera ko naheza kucishura. Izo nzoga ahanini zitemewe n'amategeko, tuvuze inzoga itemewe n'amategeko ni ukuvuga ni inzoga ikorwa hatisuzwe ikintu na kimwe. Inzoga uwuyikora ashiramwo ivyo yiyumviriye vyose. Rero mu gihe ariko arashiramwo ivyo yiyumviriye vyose acanga ibintu vyinshi. Hariho ivyo acanga bitocanzwe, bimaze gucangwa nimba acanze acide akayicanga n'ikintu kiri basique canke ikindi kintu, nuvuga ikintu ca nyuma biza gutanga ikintu kirimo uburozi canke ubumara. Ubwo bumara rero numva umurwayi uwo muntu yaguze iyo nzoga yakozwe itemewe n'amategeko araza kuyihereza. Mu kuyihereza rero turazi yuko ivyo twihereza byose biza kuyungurwa na ya mafyigo. Ubwo bumara rero nibwashika muri twa dutsi duto duto na ca gisenge canke kakayungiro yatwakise, urashobora gusiga buhonona canke bukahaturira, hama buke umurwayi aca agwara iyo ngwara y'amafyigo. Hama turetse n'ico, inzoga uko tunywa nyinshi canke naho tunywa nkeyi, inzoga mu bisazi zirakamvura amazi. Uwo muntu rero yaba arazinwa ziba zirimo no bwomara bwinshi, inkurikizi ni ukuvuga ko mu mubiri uzohavura amazi ukoresha. Ubuze amazi ukoresha rero umurwayi azobanza agire kimwe twise insuffisance rénale aiguë, aho ya ngwara y'amafyigo igitangura. Mugabo uko bibandanya niko haciye igihe ya ngwara y'ibizokura, hama ikaba ya insuffisance rénale chronique. Aho rero nkiri kwico kibazo nyene, hariho n'abatanywa izo nzoga bavuga ko ari zonona amafyigo, bihereza imiti nayo nyene iba yakozwe hatisunzwe amategeko. Ubuzi yakozwe hatisunzwe amategeko, ndashobora gutanga akarorero nk'irya miti bavuga ati niyo kuvura ishano. Mu bisanzwe abayikora bo bayikora bavuga bati niyo gukura imicafu mu mubiri, niko bayita. Mugabo kubera tutazi ibyo iba yakozwemo naho nyene
bigaruka kwico nariko ndavuga c'abakora inzoga ushobora gusanga ku kuntu bayicangacanza ibintu byinshi naho nyene ivuyemwo ubumara ubwo bumara rero nibwo buca buza konona amafyigo yacu hama irya miti ikindi tuma n'umuntu ashobora guca agira amafyigo binyarutse ni ukuvuga ni imiti nuvuga yuko kenshi kubera bayita ngo niyo koza umuntu gusohora imicafu kenshi umurwayi ifashe aradahwa cane canke se agacibwamo cane ivyo bintu bibiri nuvuga uko biba cane niko wa murwayi wacu atakaza amazi amaze gutakaza amazi rero wa mubiri uzoguma uyakenera hama bice bicika ca kibazo c'amafyigo kenshi mw'iyi minsi umuntu aragira ibimenyetso vya malariya agiye akabona ntibayitoye canke naho yo batari ari ikindi kintu cabaye kenshi usanga benshi baza kuyivuza acagira ngo ni shano agaca yihaya vya bindi canke akaja kuri farumasi gutora intuzenya imiti akaca asanga ari kwegera akarambaraye ugasanga nkuba arafise malariya nayo nyene irafise ico yonona ku mafyigo agaca ashiramo n'imiti hama ugaca usanga bibaye ibintu bibiri bimuhuriyeko hariho igihe agira imana ukamushira no kuri ya mashini warashaka aza kubishikira akakira n'abandi rero nk'abo usanga bari bafise nka diabete canke hypertension ugasanga arafise ikibazo c'amafyigo atarazi kubera babwira ko ari ingwara ikura buke kutavyumva hama ivyo bintu afashe rero bigaca bivyura gacitera ikura n'ingoga mumaze kubona yuko afise iyo ngwara mwe muheza mukamufasha iki cane nka kuri Tanganyika Hospital ego murakoze cane ivi byo tumufashisha ni vyinshi hama umwe wese afashwa bivanye ni cateye iyo ngwara ntanga akarorero nko kuri ya ngwara kwise insuffisance rénale aiguë hariho ibintu bitatu turaraba yuko iyo ngwara yafasha ari ingwara ifata amafyigo bwite nize gufata amafyigo bwite nuvuga yakoze ku mafyigo nyene directement aho cyatse kuvuga iki hariho umuntu ashobora kuza afise ikibazo c'amafyigo ariko nivyo ca gipimo dupima mu maraso kiraduze mugabo ukabona neza ko iyo ngwara yiwe yavuye nko kwikama ry'amazi nk'akarorero abaje baba bagize kolera canke bagize baciwemo cane canke se abaje imodoka igonga bakava amaraso menshi canke akagira ikindi kintu gituma amaraso menshi mu mwanya uwo kenshi atayindi ngwara afise iyo yari yanyegeje iyindi ngwara yasanganye uwo biranyaruka kuko umuha y'amazi cyangwa ukamuha ya maraso yatakaje ibintu bikagenda neza hariho n'abandi aza yagize nk'amamikrobe menshi mu mubiri twita infection naho nyene birashobora gutera iyo insuffisance rénale aiguë idashikira ku mafyigo bwite ariyo twita insuffisance rénale aiguë fonctionnelle iyo urayivura ikagenda neza hama tukiri mw'ivyo nyene vy'amafyigo aba agifatwa turashobora kuronka iyo twita insuffisance rénale aiguë organique tuvuze organique ni ingwara iba yamaze gufata ku mafyigo aho naho kenshi niko abo bantu banyoye wa muti w'ishano canke banyoye za nzoga ziyobeye canke bakanywa n'iyindi miti irimwo ubumara naho yoba yakozwe n'amategeko abizwe n'amategeko mugabo ugasanga yacanze imiti idacangika uwo rero kenshi urafata umwanya hari igihe usanga amaze nk'iminsi 3-4 atagira n'umwanda mutoyi mugabo turamenya ingene tumukurikirane hama kandi ikindi nuko muri abo mvuze ba kabiri vyashitse ingwara igakora ku mafyigo hari igihe biba ngombwa ko tumucisha ku mashini gatoyi kugira amafyigo tuyafashe mu mwanya ataba ariko arakora amaraso abandanya yungururwa hama ikagenda neza turafise urorero bw'abarwayi benshi baciye ngaha hama tukabashira ku mashini 1, 2, 3 ubunyi bameze neza
basubiye gukora ibikorwa byabo, gufungura ibyo bahora bafungura atangorana. Ubundi muce ugira gatatu baba bafise iyo ngwara twita insuffisance rénale aiguë, ni mu gihe umuntu afise ikintu nuvuga amafyigo yoyo abakora neza mugabo bijya yahinguye wa mukoyo yakoze wavuye muri bime byo kuyungurura amaraso ugashobora huca mu gihe habaye ikintu kiwutangira. Muzi kiba cawutangiriye no kuvuga nk'umuntu afise nk'ikibazo ca prostate cyangwa umuntu afise ikibazo ca vessie cyangwa akagira nk'ikindi kivyimba mu nda kiza kugora ijya miringoti imanukana mukoyo, muri ico gihe arashobora nawe nyene kugira insuffisance rénale. Tuyishira muri egi kuko ico kiba catangiriye bishitse kikaboneka bagikuyeyo amafyigo acakira mu gihe babibonye hakiri kare. Iyo mico itatu rero ahanini nuko dufasha abagwayi, nari naco gituma umugwayi wese tubonye ko afise ikibazo c'amafyigo ibipimo tumutuma turamutuma ko bamumurika mu nda ico twita ecography yo mu nda, bakaturabira neza yuko amafyigo urugero ingene angana, bakaraba yuko atari atagitangira uwo mukoyo kuko hari igitangira muri ecography barabibona kugira bace bigenda neza. Umuce rero ucugira kabiri ni ya ngwara y'amafyigo tuvuga ko ibiri kiragera ku rugero ko hejuru canke se ibiri kiraba chronique. Mu mwanya rero hoho tubafasha gutandukanya. Niho tubafasha gutandukanya no kuvuga umwe wese bivana n'urugero abagezeko. Abakiri hasi turabafasha tukabereka ingene bategeza kubandanya babaho, ari ufise hypertension canke diabete tukamwereka imiti, haba harimo imiti imwe ushobora gusanga ayibandanije ishobora guca ahubwo yonona ituma ingwara ikura n'ingoka, iyo turayishira ku ruhande tukamuha iyo bibereye, hama tukanamusaba nawe nyene gukurikirana neza izo ngwara ziba zabiteye, nk'abo bafise ibombo ry'umurindi w'amaraso canke ingwara y'isukari, baba basabwa ko ibiharuro vy'izo ngwara biguma hagati, nukuvuga isukari yiwe iri mu maraso iteza kuguma hagati mu byo uko umubiri wateza kubironka, hama n'ibipimo vya tension canke ingene amaraso atembera mu mubiri bikaguma bimeze neza. Muri ico gihe ingwara yari gukura iraheza ntakura bukebuke ntinyarutse cane, ari naco gituma umurwayi ari inzaza tukabona ko afise ico kibazo bisaba ko tumuha urutonde rw'ingene azaraza kwa muganga, turaba aho bigeze, hama turaba ko ata n'ibindi bintu vyoba vyarabaye vyotuma amafyigo yiwe amera nabi gusumba uko aba ameze. Abo rero turabaherekeza gushika bigeze kuri rwa rugero rwa nyuma. Hariho abo biguma bimeze neza n'abandi bishika ivyo mwavuganye ugasanga umurwayi ntiyabikurikije bivanye n'ingene wenyene asanzwe ameze muri bo, canke se bikava no ku bukene ugasanga ntashobora kubandanya gura imiti yategeza kugura kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Iyo rero ashitse kuri rwa rugero rwa nyuma, mu gihe tuba turamutegura tumuvura tumukurikirana turamusigurira ingero zose ingene zigenda, hama birashika rero agashikaho tumushira kuri ya mashini imwe twita dialyse. Ico gihe rero kiba ari igihe kitoroshe kuko urumva ari inzo yijako waramukurikiranye vyaramaze kuba ivya nyuma, urumva agiye ko ntasubira kuyivako nka kwa kundi kwa babandi twishira ku minsi 3 canke 4 tukaba turahagaritse. Ubwo arinze atangura nukuvuga ya mafyigo yiwe aba yananiwe burundu, nta kintu kikaba gishobora gukora, abasigaye ko imashini ica isubira mu kibanza c'amafyigo hama ikayungurura ayo maraso, hama umurwayi akabona kubandanya baho. Nce ngira ko rero ntanga n'umuco hari havu yibaza yuko iyo mashini ikiza umurwayi, ibambe ntishobora kumukiza,
imufasha ahubwo kubandanya abaho kugira nkaho ufata kiya gihimba kitagikora ukagisubiriza n'ikindi kintu kizohora gikora mu kibanza ciwe. Iyo rero ari umurwayi afise uburyo, hariho kugira uburyo, hariho no kugira umuntu ashobora kumuha irindi fyigo rikora. N'ico gihe turamurungika kubera ngaha tutarabitangura, turamutegura n'uwo azomuha ifyigo tukamutegura, ari ibipimo tubagirira hama hageze tukabarungika hanze aho bashobora kuronka ifyigo rindi dohe bakarikura muri uwo yemeye kurimuha bakarishiramwo wundi hama agasubira agakora ibikorwa yahora akora ata kibazo na kimwe. Ni ukuvuga umuntu rero yari kuri urwo rugero rw'imashini avuga ati hajya karabaye, iyo aronse umuntu amuha ifyigo umenga nabira amuhaye ifyigo rimwe arashobora gusubira gufata ubuzima neza cyane rwose. Naha turabafise bagiye babahaye bagarutse umuntu ahwanye bamenya ko afise rimwe. Mbega iyo umuntu amaze kuja ku mashini kundwi ajayo nka kangahe? Umuntu amaze kuja ku mashini mu bisanzwe uko ivyigwa vyakozwe vyavyerekanye ajako 3 mu ndwi. Akamara ko nk'amasaha ngahe? Amasaha 4, kuvuga amasaha 12 mu ndwi. Aho bafise uburyo bukwiye, bakaba bafise n'abakozi bakwiye n'ibikoresho, umurwayi mu bisanzwe yategeza kuja ku mashini n'imiburiburi incuro 6 ku ndwi. Indwi yose yategeza kujako iminsi 6. Ariko ivyo bintu umenga birazimvye cane. Birazimvye nico gituma binagoye ko tugira ako 6 mu ndwi, kuko turavye ku mikoro y'abarundi ntivyoroshe cane. Ntanze nk'akarorero aha kuri Tanganyika Hospital, navuga yuko harimo akarusho cane kubahagirira ivyo vya dialyse, kuko nimba ntihenze amahera bariha ni make cane gusumba ibindi bitaro byose by'i Bujumbura. Hama kandi karusho gahari nuko abafise abagiye amahirwe yo kuronka ikarata ya mituwele irabarihira dialyse canke se ivyo vyo kuyungurwa amaraso ku rugero rwa 80% kugira nyene iriha n'imiti y'abagwayi. Hama icongeye kw'ico, ibitaro navyo byarabonye ko umurwayi afise ikibazo c'amafyigo, ni umurwayi akoresha uburyo bwinshi cane mu kugura ya miti, mu gufata kwiyunguruza aje kugirisha ya dialyse. Hama ikirenze ico, ni umurwayi ategeza gukurikiranwa cane, akorerwa ibipimo kenshi gashoboka. Rero ibitaro Tanganyika Hospital byararavye biravuga biti reka turabe ko twopfunyiriza umurwayi kugira basi ntibiragira ku rugero byovuga ati tugabanye gose, mugabo mituwele ihejeje kurihira umurwayi afise mituwele, ibitaro ibice 20% nivyo bica vyimenya kuri buri murwayi wese agira dialyse. Byumvikana ko mituwele ihejeje kuriha umurwayi aragira dialyse hama akamurikura kitahira. N'akarusho mva ka Tanganyika Hospital ku Barundi. Mbega hajya mufise nk'imashini zingahe? Ubu imashini dufise zikora ni 5, mugabo turafise umugambi wo kwagura n'ikibanza dukoreramo, kuko turavye ariko baratugana muri iyi minsi benshi cane kubera ako karusho nta handi kari. Rero ibitaro biriko biritunganya, uba imashini turazifise zarashitse, tuzozishiraho ziteza kuja, hama abagwayi bashobore kugirirwa borohewe. Hama nce nongera ko kandi ko novuga ko ego hariho amasaha usanga tutariko turakora, mugabo mu ncamake ibitaro bikora amasaha 28 kuri 28, kuvuga ko no muri dialyse ari umurwayi naho aza saa 9 y'ijoro, naho aza saa 10 y'ijoro, akeneye ico gukorerwa iyo dialyse turaza tukayimukorera, hama ubuzima bukabandanya. Nta karorero ku bagwayi benshi twavyukiye, hama n'ubu bari muhira twagiriye controle
ata kibazo c'amafyigo bagifise ubuntu. ego me nukuvuga yuko nako nakarusho mukora 24/24 none umuntu ashobora gufata iyo mashini ukayimusanza muhira igakorera muhira ico kibazo mu Burundi ntikirakunda mugabo ahandi bishoboka hariho abafise utumashini muhira hama ikindi kigoye ku Barundi ukamwigisha ingene yokoresha iyo mashini hama ikindi gica kigorana kandi ni vya bintu vyose bikenerwa kugira imashini ikore mvuze ibintu bikenerwa kugira imashini ikore ni vyinshi ndashobora kuvuga umuyagankuba imashini ya dialyse ntishobora gukora umuyagankuba atawuhari muhira navuga umuyagankuba ucitse umurwayi adafise groupe mu mwanya urumva biba bihagaze kandi bihagaze imashini itaraheza nuvuga hariho amaraso aba ariko arazunguruka acahagarara bimaze umwanya munini aca avurirana nukuvuga ayo maraso araza gutakara ku murwayi kuko nihagera kuba mucomora mu bijya baba bashizeko baca babitana vyose byumvikana ko rero ahantu hose hari iyo dialyse hateza kuba hariho groupe electrogene uko amatara acitse ica yiyatsuye kugira umurwayi ntagire ikibazo hama haca haja rero ibindi vy'isuku n'iki nukuvuga mu Burundi canke se naho bavuga muri Afrika nta hantu hake iyo mashini yoba bayiha umurwayi mugabo ciye ndugira ko abanyene hariho umugambi hariho ukundi kuntu umuntu ashobora gukora dialyse adakoresheje irya mashini tuzi aho rero nukuvuga ni ico twita dialyse peritoneale nukuvuga umurwayi baramushira akaringoti mu nda hano ako karingoti hariho ico twita amaproduit ayo maproduit araja barayashira mu nda hama agakwega donc iyo dialyse peritoneale ucafu bumwe amaraso yari kuyungurura kuri ya dialyse ikoresha imashini hama nukuvuga ko iyo maproduit dushirayo hariho ukuntu haba ishanje hama iyo micafu ayo maproduit tuba twashize mu nda haciye nk'amasaha 3 canke 4 tugaca tubidura gaca bisohokana ya micafu mugaho mama mukoze aho rero nuvuga ko ari nko kumukora barashira akantu k'akaringoti gashikira mu nda hama akaringoti gafasha kwinjizayo ayo maproduit ukoresha hama kaza gufasha kandi no gusohora ayo maproduit nubwo n'ubundi buhinga teza kuzozana mu Burundi kugira babagwayi rero bashoboye kuba bokorera muhira ubwo buhinga bworoshe cyane n'ahandi umurwayi ashobora gukorera muhira mugabo nabwo nyene n'uburyo butoroshe kuko bisaba ko aba afise ahantu hari isuku ikwiye kuko agomba ashiremo ayo maproduit mu nda birasaba ko atadirisha riba ryuguruye kugira ubucafu ntibwinjire birasaba ko ahantu hose aba ariko arakorera aba yahahanaguye neza birasaba ko nawe aba yiyogeje neza kubera muri make aba ari nko muri block bisaba ko aba hari desinfect haba ari ahantu k'isuku rikwiye ico cumba nta wundi baza kubanayo aza kumutera iyashu kugira ahave amwanduza kuko tuba dutinya cyane yama infection ashobora kuba ego ndumva nk'abarundi bari kwarumviriza kwikingira ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo tuje mu ngorane y'ibi vy'uburyo uburyo rero bwokora mu bushitsikiriye ku mashini canke buza gukabisha ifyigo biragoye none abarundi bokora iki kugira ngo bikingire iyo ndwara mu gusozera hari ibyo abarundi bategeza gukora kandi bitari bike navuga ko ni intambuko zitari nke cyane reka tugerageze kuzicako kugira twikingire iyo ndwara kuvuga abo n'abatarafatwa bafashwe nabo bisaba ko hari ibyo tubasaba mugabo utarafatwa nk'akarorero tukaraba tuje kubyo dufungura umuntu nko kuraba ibyo afungura ndiko mfungura ibiki
ibi bintu ntibishobora kuntera diyabete mu minsi iza, bishobora kuntera ya ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu minsi iza. Iyi miti ndiko ndanwa eske ntishobora kuntera ikibazo c'amafyigo canke ntishobora kuntera ikibazo c'igitigu, kuko n'igitigu iyo kimerewe nabi mu nyuma bisanga ya mafyigo yacu yashikiriwe. Iyo ni intambuko y'ivyo dufungura. Hama mu vyo dufungura kandi tegerezwa kuraba ya sukari uko ingana, turabe wa munyu uko ungana, hama turaba na ya mavuta uko angana, hamwe na vya birungo rero dukoresha mu guteka. Ivyo nibijanye n'ingene twofungura. Tuja rero ku vyo kunwa. Kunwa imisanzu umubiri urafise amazi ukenera ku munsi. Abantu bashobora kuba basohora ayo mazi, nukuri ni vyiza ko anywa nk'ilitiro rimwe canke amalitiro 2 ku munsi. Aho mvuze uko hariho abashobora guca bavuga bati muganga yavuze ko tuteza kunywa amazi menshi, bivana n'uwo muntu ariko aranywa amazi menshi. Nk'akarorero nk'abantu usanga bafise ikibazo c'umutima, bafise ikibazo c'umutima, kenshi umutima ntugishobora gusohora, ntabwo wowe ugifise zukurungika amaraso kugira ayo maraso akore neza, hama ya mafyigo asohore ayo mazi. Ashobora rero kunywa amazi menshi agaca asanga ahubwo aravyishe vyose, agaca usanga ni babandi baciye bavyimba cane, hama agaca aza kwa muganga aho bisaba ko ayo mazi tuyamukuramo. Rero umwe wese ni ku rugero rw'iyo mugabo, nk'abantu ata kibazo bafise c'umutima canke c'iki, ni vyiza ko banywa amazi akwiye, hama bakaraba n'ingene yuko ayo mazi asohoka. Hama kwirinda za nzoga zikaze, no kwirinda kandi inzoga nyinshi, kuko ukunywa nyinshi niko wuma, hama ko wuma niko amafyigo nayo aba ariko aragira ikibazo. Tuja ku kindi, ya bindi twita ya nutrition, kuri turabe ingene bikunda bisanzwe ko kwirinda kuja kwivuza kw'abo bantu barabivyishana. Umuntu wese agwaye yotombera kwa muganga hazwi, hama akavugwa uko amategeko abivuga. Ndiko ndabivuga kubera iki? Kenshi umugwayi iyo aje tukamubaza atubwira ati jewe naraciye ahanaka barampaye umuti. Uwo muti baba baramuhaye kenshi iyo bishitse ukonona ayo mafyigo bashobora kumenya ko beka. Yumvikana yuko bobo mu mwanya bariko baramuvura ibikonsidera nk'abaganga. Arico gituma uwo vyoshikira wese yonyaragasa kwa muganga hazwi, kuko muganga we waguhaye umuti, naho haba ikibazo we nyene muramenye ingene mukijera, kuko kenshi imiti dutanga tuba tuzi n'inkurikizi zayo. Ari naco gituma mugwaye tumwandikiye umuti, uramubwira ati ibi bimenyetso ibi nibi urashobora kuzobibona, ntizobatume uhagarika umuti. Mugabo harya handi barawuguhaye, ibikurikira ntubabaza. Hama ikindi turategereza gukora siporo kugira umubiri ubandanye ukora neza. Dukoze siporo nta sukari nyinshi izoba mu mubiri, izoca bituma ahubwo umubiri uguma ukoresha ibyo twawuhaye byose neza. Hama ikindi rero nyamukuru gikomeye cyane, abarundi ndakivye ko bobo ahanini umeze ntikibaraba. Ahandi naciye haba muri Senegal, haba mu Faransa, nta kibazo bafise c'amagara, kenshi barakurikiranisha amagara yabo. Aho nshatse kuvuga yuko umurundi ahari naho woba wumva ata kibazo ufise, kwisuzumisha amagara yawe ni vyiza cane. N'imiburiburi ugafatisha tension, namba ari rimwe mu mezi 2, namba ari rimwe mu mezi 6 mu gihe ntaco wumva. Hama ugafatisha n'amaraso bakakurabira ko ata kibazo ufise mu mubiri, ko twavuze yuko kenshi iyo ngwara urinze yumva ibikira gusinzikaza. Ico kintu rero ndagishimitseko, twipimishe twirabishe, hama uko kwipimisha no kwirabisha biratuma muganga aca agenda guhaye impanuro zituma
ivyo gushikiye bishobora gukingwa. Ahanini ni ivyo novuga abarundi bokora gukingira iyo ngwara. Ati bibwirwa benshi bikumva abenevyo. Abadukurikiranye muravyumvise ingene indwara y'amafyigo ifata n'ingene bigenda kugira bayivuze kandi ko bisaba uburyo bwinshi. Gikuru rero ni kuyikingira. Muganga mwumvise ingene atubwiye ingene tuza turikingira n'ivyo twokora nk'abarundi twikunda canke dukunda amagara yacu. Muganga mu gusozera kino kiganiro n'akahe kajambo bwira abarundi? Ko umuntu wese ahari yomenya ko ingwara y'amafyigo irahari kandi iriko iratikiza inganda naho womenga n'ibisanzwe, cane cane bivuye ku kuntu abarundi bariko barahindura ingene babayeho. Ndavuga ivyo bintu vyo kwiruka cane mu bintu vy'ishano, vyo kwivuza ishano, ndavuga cane kandi ivyo bintu vyo kwihuta cane mu kuja gufata izo nzoga z'ibiyovyabwenge, hama kandi nkavuga cane ko kuntu tutipimisha. Rero twirinde ibishobora konona amafyigo, hama kandi twongere twipimishe. Naho woba wumva ata kantu wumva mu mubiri, rabisha amagara yawe, nibasanga umeze neza bizotuma ahubwo bigusaba kwigengesera. Nuko rero bakunzi ba Tubiyage Media, mwari kumwe na Alex nimubona dusabe na muganga twari kumwe nawe nyine asubira twidondore. Eko ni muganga Bigirimana Bede yanonosoye ingwara zijanye n'amafyigo, akorera kuri Tanganyika Hospital. Turabashimiye rero naho ubutaha.